Shalom, mukanya muga mukurikirana intahe zo ku musi wa kane, muhezagirwe. Shalom bakunzi w'ikiganiro Kanguka, ndabaramukije mwese umwe wese ahari. Ndashima Imana ko yatabaye umwana wanje yaramaze igihe kirekire agwaye. Twaribarutse umwana kandi uwo mwana yavutse neza cane atakibazo afise, mugabo haciye iminsi mikeyi dutangura kubona ibimenyetso bitameze neza vy'uko mu kugira yitume bigorana cane, akabanza akarira umwanya munini cane, haba ku mwanda muto haba ku mwanda mukuru. Yabanza akarira gose, akarira bikatubabaza gose nk'abavyeyi. Ubona umwana vyanka ko yituma, ukabona ko abishatse mugabo ntibishoboke. Mu vy'ukuri twaragerageje, turiruka mu baganga, turaja mu bitaro, tukegera abaganga turabire, mugabo bakatubwira bati umwana wanyu nta kibazo afise. Tugapimisha ama infection tugasanga nta ma infection afise, mugabo tuba muri ivyo bihe vy'ukuri bitari bimeze neza. Ukwezi kwa mbere kurahera, kwa kabiri kurahera, kwa gatatu kurahera, hanyuma turabona ko ubuzima bw'umwana butameze neza. Twagiye gufata undi mwanya mwiza rero wo gutangura gusenga Imana. Harageze igihe rero tutangura kuza dusenga cane, dusenga amasengesho yo ku munsi wa gatandatu, twifatikanya n'abandi masengesho ya samedi, tugasenga mugabo hamwe tukabona ko habaye ihinduka, ahandi tukabona umenga ntibirakunda. Hanyuma rero ndashima Imana rero ko gushika uno munsi mu masengesho yabaye itariki 17 niho twafashe undi mwanya turasenga mu buryo umuntu atari amenyereye gusenga. Mu vy'ukuri Imana irumva amasengesho yacu. Vy'ukuri duhejeje gusenga twabonye igitangaza. Kuva ico gihe umwana yabandanije amererwa neza, atangura kwituma neza atarize, haba grand petit besoin canke grand besoin, ku mwanda mukuru canke ku mwanda mutoyi, tangura kubona yituma neza. Nukuri turashima Imana cane, narasenga nkabwira Imana nti Imana vy'ukuri niwadutabara ugafasha uyu mwana. Byaratubabaza cane, tuti vy'ukuri dutegerezwa kugushimira kandi dutegerezwa gushima duciye aho inyishu yaciye. Rero nagira nshimira Imana muri ubwo buryo, nshimira Imana ko yatabaye uwo mwana. Murumva si kera cane, turamaze nk'imisi tukurikirana turaba, nukuri turabona ko ndiho vy'ukuri ariho, atari uwo kw'izina ndi, hariho yaratabaye kandi ntibidutera isoni kubivuga. Ndashimira rero n'umukozi w'Imana Kristo, vy'ukuri ndazagwana intambara nyinshi cane. Imana imushoboze kandi Imana imwongera inkomezi zo kurushirizaho, aduha amajambo ashobora gutuma tumererwa neza. Ndashimira n'abandi bose bamushigikira bakamufasha mu bikorwa vyiwe birya asanzwe akora. Ndashimira Imana cane kuko yarabikoze. Umwana ni muzima kandi aridegemvya. Nuko rero mugire ibihe vyiza. Shalom. Yesu ashimwe. Hama vy'ukuri jewe nagomba kubanza gusaba imbabazi kweri, kuko jewe nagiye numvirija Kanguka ndayihawe na mwene data, kuko nari ngwaye ukuguru k'uburyo. Nca ndumvirija rero intahe ja bene data ukuntu basinga intahe ko bakize. Ndumvirija vy'ukuri nanje nca ndagira nti ndijera Imana, ndavuga ati vy'ukuri nanje vyomfasa nokira. Naragiye ngaho nja ndumvirija Kanguka mwene data yimpaye, ndayumvirija igitondo, umugoroba, nukuri numve nanje Imana irankoreye itangaza vy'ukuri. Nze numva umukozi w'Imana ku munsi wa gatandatu yariko arasenga, nze numva aravuze ati hariho umugabo agwaye ukuguru ku buryo niyakire gukira arakize. Numvise aho nari nukuri nsimbira hejuru. Ivyo rero nari nagiye ndumva nkira buke nkiyumvira ukuguru, nkumva ko nakize. Umugabo amaze kududurira ko ati hariho umugabo agwaye ukuguru k'uburyo, ati niyakire gukira. Aho nari
n'abo twari kumwe ntibigeze bamenya n'ikintu na kimwe, babonye kwera intwenga. Kare ngiye n'ahantu h'ibirometero nka 2 nagaruka ukuguru kwavyimbye kwagize mwivi ntakonya ntagira nkaca mari myinshi umenga umuntu yankubise, nikoreye akantu nkumva umutima wose umenga urashavye, ariko we n'ukuri simira Imana ko yagize yankizije. Haraciye nk'indwi 3 ndiko ndiyumvira ukuntu nzoshimira Imana. None n'ukuri umukozi w'Imana ndamushimira, adusengera atatubona by'ukuri, Imana igakora ibitangaza ikamukoresha, Imana ikishura. Hama n'ukuri ivyo ndabimukengurukira cane, ndamushimira cane n'ukuri kwibikorwa n'ibitangaza Imana imukoresha. Asisikare kudusengera, Imana nawe isisikare kumuzigama, isisikare kumugirira neza, isisikare kumugirira neza imubungebunga hari mu vyiwe, mu bibondo, mu muryango wose. Vy'ukuri nanze nakengurutse, narisimye pe maje kubona Imana ingiriye neza nkakira. Naragenje urugendo rungana nk'ibirometero birenga 30 ndi ku maguru, ndagenda nongera ndahindukira ku munsi umwe y'amaguru, numve ntaco mbaye, nongera bukeye bwaho ca ndafata urugendo nk'ibirometero birenga 20, urumva nkubitiranije, numve naho nyene ndahindukiye ntaco mbaye, ndavuga ati Imana yarankizize kweri. None ndose aka kanya ko gusingira intahe no kuri ko umuntu yokwizera Imana, yokwizera by'ukuri akumvirija Imana irakiza, Yesu arakiza. By'ukuri ashisikare kudushengera. Ego ndumusinga ntahe yubace maze imyaka 22 intahe yanje irangiriye ngaho. Umwami amuhezagire. Murakoze. Shalom, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Nanjye nje gushima Imana ku byo yankoreye, ihora inkorera imirimo n'ibitangaza, n'ibyo mbona bigoye ikabinkorera. Nanjye niyo mpamvu nje gushima Imana. Ndashima Imana cyane ku bintu bibiri. Ndi umudamu, ndubatse, nari mfite umutware wanjye yarwaye amasinezite, akajya yitsamura mu gitondo akitsamura, yabyuka mu gitondo akitsamura, ijoro ryaza umugoroba akitsamura, mu kazi agahora ambwira ngo kwitsamura akitsamura, byageraho nanjye nkumva ko bigoye, haza kujya kwa muganga bambwira yuko ngo bagomba kuzabanza kumubaga, ngo ariko n'undi kumubaga nabyo ntabwo bizamukiza, ahubwo ni ukumworohereza. Iyo ndwara iramurembya, namushatse ayifite, tumaranye imyaka 7 akifite. Ubwo nkumva bigoye kugira ngo iyo ndwara azayikire, ariko ndashima Imana cyane kuko ubu ngubu hashize amezi agera muri 3, arabyuka nijoro akajya hanze akoga amazi nkabona ntacyo abaye, akajya ahantu hari utuntu dutumuka nkabona ntacyo abaye, ariko naramubwiraga ngo ndi gusenga kandi nizeye ko Imana izagukiza. Ni ukuri Imana yankirije umugabo sinezite, nshobora kumara n'icyumweru ntumvise yitsamura na rimwe. Mu gihe yitsamuraga mu gitondo na nimugoroba amarira akaza, mbega nkabona ko bigoye. Nkaba nari mfite ikibazo cy'uburwayi, nabanje kurwara ibibyimba, nuko nsengera muri Kanguka, Imana yankijije ibibyimba, nuko nsigara n'ubundi mfite ikibazo cyo mu matrompe yari yifunze. Yewe se byarampangayikishije, noneho nkumva abantu bavuga ngo trompe iyo uzifunze ntabwo zifungura kereka kuzibaga. Ubwo mbaho gutyo, nkaba mbona n'abandi bantu bagize icyo kibazo kandi bakimaranye igihe, nkabona rwose bakimaranye igihe, byabaye nk'akamenyero.
nanjye nkavuga ngo ubwo gufunguka nyine bizasaba kuzibaga, ariko ntabwo nyine byashobokaga ko zibagwa kuko ntabwo umutware wanjye yabyemeraga. Nabaye aho ndivuza nkora ibishoboka byose kugira ngo ndebe ko hari icyo byatanga, biranga. Nkimara kumenya Kanguka rero nakomeje gusenga, nkajya nsengana n'umukozi w'Imana, nkajya nsenga kenshi, nkumva Kanguka zo mu minsi isanzwe ndetse n'iza samedi nkazumva, nkasenga, nkacika intege rimwe na rimwe nkongera nkabisubiramo, ariko naje kubijyamo neza. Noneho ntangira kumva yuko Imana ikiza abandi nanjye izankiza. Naje kujya kwa muganga rero muri kuno kwezi gushize, nagiye ndi gutegura yuko ngiye kongera gukoresha ikizamini cy'amatrompe kugira ngo ndebe uko bimeze. Nagezeyo bankorera ikizamini, ubwo ibisubizo bya muganga bije arambwira ngo trompe zawe zimeze neza. Numvise ari ikintu gikomeye cyane cyanejeje umutima, kuko iryo jwi byonyine kumva ngo trompe zimeze neza numvaga ko bidashoboka nyine, ariko muri Kanguka Imana idukorera byinshi ibyo twumva yuko bidashobokera abana b'abantu. Ni ukuri Imana yo irabishobora, ikiza indwara zananiranye, igakiza indwara ku isi yose badashobora gukiza, ariko Imana yo irabishoboye, ni nyakubahwa. Icyo ngicyo ngishimiye Imana cyane yuko yangiriye neza n'ubwo buryo. Imana yacu ni nyakubahwa. Nyishimiye ibyo bintu bibiri, ko yamfunguriye trompe ikanankiriza umugabo sinizite, kandi ndayishima no ku byo igikora abo ijya iha urubyaro baramaze kugera muri menopause. Njye numvaga ko ubwo nyine imyaka igeze bihita birangira, ariko ndashima Imana yuko ari nyakubahwa, byose bishoboye. Ndashima Imana cyane rero, kandi ni ukuri nshimira n'abantu baduhereza ubuhamya, batanga intahe, kandi nshimira cyane n'umukozi w'Imana Christian udahwema, ni ukuri kudufasha, akemera kuba umuyoboro mwiza, adusengera atanatuzi. Ni ukuri Imana imuhereza umugisha mwinshi, kandi n'abandi bose n'abatenazi bose bakanguka bose Imana ibamugisha, kandi namwe mwese Imana ibahereze umugisha. Shalom. Nanje nje gushinga intahe y'ivyiza Imana yankoreye ciye muri Kanguka. Naragize depression ikomeye ku mwaka narayigira, ariko ntizari severe nk'iyo nagize uwo mwaka. Nari umuntu aguma babaye umwanya wose, aguma arira, yiyugaranye, aguma ashavuye, adasinzira mw'ijoro, sinzira amasaha 2 ku munsi. Imana yabimpaye, sinari ngifungura, sinari nkibona abantu, naho nabana n'abantu naguma niyugaranye mu cumba. En fait, j'avais perdu le goût nyene y'ubuzima, sinari nkiryohewe na gato. Hanyuma ico gihe kandi nari narahevye gusenga kabisa, ariko nkaba narinzi Kanguka kuva kera. Kanguka ndayizi kuva 2018 ou 18. Ico gihe rero sinzi ukuntu nibutse intahe y'umuntu, intahe nigeze kumva kera, ndibaza haraheze nka 2 ans, y'umupapa yaragwaye, yarafise cancer ya prostate stade 4, stade ya nyuma. Hamwe no kwa muganga bamurungika ati twe ntaco tugishoboye no kugenda ukarindira nyene gupfa, ariko agakira muri Kanguka. Yarageze ahantu n'abaganga bananiwe. Iyo ntahe ndayibutse, irampusa gusubira kumviriza Kanguka. Ndayumviriza ama témoignage ya samedi, Kanguka ya samedi je ndibuka ko nayumvirije ari dimanche mu gitondo. Ya mbere numvirije ndabwira Imana, ni Imana wowe ukiza ama cancer ngahana n'abana, abantu bataravyara, bamaze plus de 20 ans bataravyara. Jewe iyi depression ndazi kwitokunanira, ushatse uzonkiza. Nca ndirekera, hama guhera landi nca numva umengo
ndashaka gusaba kumviriza kanguka canja muri kanguka z'igifaransa numviza amatemonyage y'igifaransa nagiye muri archive sinibuka kanguka yariyo canga kuri témoignage umwe y'umumama yariko aravuga yuko ibintu byose vyari vyugaye ubuzima bwiwe kabisa elle n'avançait plus ibintu byose vyari bloqué hama casengera muri kanguka hama imigozi iracika iyo kanguka irankorako hama ikituma dondera inyigisho cyangwa kuri fata yeriko yawe nkitangura kuyumviriza nkitangura ko batangura baririmba indirimbo igitangura ntangura kumva amusozi ndarira après biri kalma ndatangura ndumviriza inyigisho irangyohera cane irankorako cane iramfasha cane dutanguye gusenga ntangura kwayura ndayura hamwe mpeza kwayura nayura kandi hamwe no kuvuga ati merci Seigneur byanka ariko ku mutima nkavuga nti en tout cas hari ikintu Imana iriko irankiza mu mutima ngo mvuga merci Seigneur kwa muri je nkavuga nti hari ikintu en tout cas Imana yankijije hageze gusenga ntangura kumerereza ndamerereza umubiri wose ivyo byamaze nk'imisi nk'itatu hamwe amatemonyage aheze Chris atanguye kuvuga ngo matanguye gusenga nama numva ubwoba muri jewe nkumva ubwoba ariko uko senga uko imisi yahera nsenga buratangura burahera ndatangura ndaremarka yuko ubwoba bwaheze mugabo y'ama manifestation y'ukumerereza ashaka gufata ngo gusenga nkamerereza umubiri wose nkamerereza ariko aje gusenga bikaca bihera hanyuma rero uko imisi yahera ndatangura ndaremarka ko hari ibintu byahindutse kuri jewe natangura ndaremarka yuko ubuzima numva umengo burangyoheye ariko kare utari bukingyoheye ntangura kubona yuko ntagishavura sinari ngishavura nka kera bya bintu bya tuntu duto twanshavuza ubunye nabona ari utuntu dusanzwe ntitwari tugishavuza ndasubira ndiyegereza abagenzi anga byarikoze nasubiriye kuja mu bantu nasubiriye kuryoherwa n'abantu hama ikindi gitangaza gikomeye nuko je me suis rendu compte yuko nasubiye gusinzira mu ijoro ubu unye ndashobora kuryama amasaha 5 nkavyutse mu ijoro amasaha 5 nkavyuka ameze neza hanyuma ikindi Imana yamfashije ubu narasubiye kumenya gusenga ubu ndasenga imisi yose ego umva nashaka gushimira Imana kuri ivyo bitangaza yankoreye shimira na cane ekipi yakanguka Imana rero ibahezagire cane kandi bongereza inguvu zo gukora mu bandanye mukora mufasha abantu iyo rero niyo yari ntahe yanje shalom Shalom je nashaka gushimira intahe Imana yakoze mu buzima bwanje ntahe yanje ni ndende niyo wanje ifatanye n'umwana wanje nashaka gushinga intahe ko 2022 le 1er octobre Imana yampaye umwana ariko le 3 octobre umwana wanje afatwa n'indwara arabira amafuru baramutwara muri neonatologie bamaze kumutwara dizere bampaye message ko umwana ataja kubaho kubera bavuye byanse ico nakoze ndagenda afata kanguka ndamusengera bwa mu bwoba bwinshi mbandanya afata Trezere niho nagiye kuraba umwana bakambwira ko umwana wanje yapfuye donc yamaze kuba nabi babimbwira ndamushikiriye ngiye kumuraba ukuri narafukamye hasi ndavuga Mana uwanzurira umwana nzogushingira intahe umwana haciye haza umuganga avuga ngo ngerageze aramureyanima biratwara nka 30 minutes umwana ararabuka mugabo acamushamwo bya bintu byo vy'ama reanimation oxygene amasonde ibintu byinshi ku ruyoya ico nakoze nagiye mbandanya gufata kanguka ndamusengera senga Imana ndayisaba Mana nkiriza umwana sinahimvumure umwana wanje barambwira ko naho yokira azocaba umudebire swate umwana atarira umwana atonka byose uko babimbwira ko nagenda gusenga nkabisaba muri kanguka kandi buri gihe cyose ico nasavye Imana yarakinkoreye rero naratevye gushinga intahe kuko bebe naho twasohotse ibitaro yagumye agwara agwara amahasuma dusanga umwana afite umutima wuguruye kuvuga Imana amakrize nkama mu bitaro kugeza abantu bavuga ngo iyo mwana wiwe afuma apfa akaruhuka ariko jewe nagumye nizera senga Imana fata muri kanguka samedi umwana agira rotare ku buryo umwana yakwije umwaka atarashaka kwicara
mugabo nagumye senga. Rero umwana wanje ikintu ca mbere ngiye mashima Imana nuko Imana yamuzigamye muri ivyo bihe bitari vyoroshe, kandi Imana ikagenda irampa ikintu ndayisavye. Ubu uno musi umwana wanje bari bambwiye ko atameze neza, afise umutwe mutoya, bakambwira ko ari umutrisomy 21, bakambwira vyinshi mugabo byose nkabizana imbere nkasenga. Rero nagomba ashima Imana ko igitangaro ca mbere Imana yakoze, umwana wanje aravuga, umwana wanje arakina akatumenya, umwana wanje ameze neza, umwana wanje Imana yamukijije asima, nta makrize aheruka, amakrize ya kera iza amezi 6 atagira krize. Rero ndashimye Imana ko Imana yakijije umwana asima, Imana yarakijije umwana kagatoboro k'umutima. Nukuri muri kanguka hari Imana. Nagomba rashinga intahe yanje nanje mu nyuma yo kugwaza umwana nafashwe n'ingwara mu mutwe, ubwenge bukagenda, nkumva ibisonga bincumita, tension ikaduga ikaguma kuri 16-10, glycemie ibinyanyi bumva nkaguma niteze ko nshobora kugira AVC umwanya n'umwanya. Bantu b'Imana naciye mu bikomeye kuko ico gihe narivuje, barantuma scanner, barangirira igipimo co mu mutwe ico bita EEG, electroencephalogram, byose bikaza biri normal, bakambwira ngo mfise stress gusa. Muga mfise ububabare, sitiro riragenda, sinasinzira, mugaho sinagumye sengana nakanguka. Mugabo naragize intege nke. Hari umuntu yajambwira ngo ndakurangira umuntu akuvura mu Kirundi. Imana imbabarire, naragiye ku mupfumu, imiti ndayikoresha. Iyo miti naho nayikoresheje nta kintu na kimwe yigeze imarira. Rero nagomba ashima Imana ku gitangaza caraye kimbayeko. Nari ndemvye, nari numva merewe nabi, nari numva ibinyanya, nari numva amacumu mu mutwe. Uno munsi muri iri joro ryakeye niho numvise ububabare, indiruzura, ibintu byose numva ko ipararanganye, ndumva umuriro mu mutwe, ndumva ububabare budasanzwe. Niho nabyutse ndavuga ati muri kanguka mpora numva abandi bahakirira, kandi naje narabibonye ku mwana wanje ko yamukijije. Ca ndavyuka hari 10:20, ca ndumviriza kanguka yabaye avant samedi le 21. Ndayumviriza numva intahe yankomeje muvyeyi arasa umwana atavuga, yamara ikamusengera amufata ku munwa kugira azovuge, none ubu asigaye avuga. Ca numva n'indi ntahe umuntu afise diabete kuva 2021, yageze kuri etape yo kugwara amafyigo no guhuma, muga Imana yamukijije. Nanje aho naciye ngira ukwizera, mva nyene ntabwo kugira amanoze, ntabwo gucira ibite, umambwira Imana nanje Mana nkiza, nanje Mana mbohora, nanje Mana nkiza ibi bihe. Ukuri mbaye mu bihe biruhije, umva gihe cyo kugwaza umwana nta n'akaruhuko, nanje nkaca ngwara. Mambwira Imana, Mana nkiza, Mana mbohora. Niho Kristo yagera gusenga, ndafukama imbere y'igitanda, aho hose naguma ncira, haguma haza ibite bikoroka, ibite vyinshi. Muga mu nyuma niho nagiye numva umuriro mu mutwe, naciye ntemba hasi, nguma nkoma induru, turahiye, mu nyuma turagiye. Navuyeho ndashima Imana, mba narengewe, numva ububabare, nari numva umubiri wanje umenga nambaye ikintu kiremereye c'igikushe ku mubiri, naguma numva imisonga, naguma numva ibinyanya mu maguru no mu maboko, indumva yari yuzuye yavyimbye, ubwo nyene inda yaciye ihera, sinasubiye kumva ko nuzuye inda. Hama ikigira kandi Imana yaciye inyiyereka ndyamye, narose mbisi umunezero, mbona umuntu andika nzanira amashurwe, ambwira ngo Imana igusubije umunezero, wari waranyazwe ibihe n'ibihe, Imana yantabaye banyaguhezagirwa. Nanje ndashimye Imana kubw'ivyo bitangaza yankoreye, n'ukuri nzoyinambaho. Kanguka yanyigishije vyinshi, kanguka irampa umwizero iyo natakaje umwizero, irampa gukomera iyo inkomezi numva zimpezeko. N'ukuri Imana yacu ihabwa icubahiro, yaduhaye umukozi w'Imana Chris. Ndamusabiye umugisha n'umuhezagiro, ndasabiye aho bakorana, iyo yari intahe yanje. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakengeye kugira mumenyeshwe igihe cose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.